mugambwe Codebu iragijyandadaye ngo baratewe amakenga n'ukuntu amatora ariko arategurwa. Umukuru w'umugambwe Kefa Niyibizi akavuga ko ngo harimwo ikumirana mu itegurwa ry'ayo matora, agasaba rero ababijejwe ko bogerageza gukora ibishoboka kugira ngo amatora aze amere neza ntihaze hagire utunenge tuyaranga. Umvirize rero Kefa Niyibizi, hari n'ibindi bitari bike yashikirije ku bijanye n'amatora. Mu mugambwe Codebu turatewe impungenge n'ingene itegurwa ry'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025 rirangwa no gukumirana, eka mbere ibikorwa bitari bike bikerekana yuko ashobora kutaba mu muco, ariko nubwo biruko tugasaba abarundi kudacika intege, ariko kwitegurira kwitabira amatora na cane cane kuzocungera kuraba yuko atabusuma ushobora kuyabamwo. Ibituma tuvuga yuko aya matora ariko aba mwikumirana, ubwa mbere duhere kuvyerekeye itegeko rigenga amatora, itegeko inimero 12 ryo kuwa gatanu ukwezi kwa gatandatu turimwo uyu munsi ritegura amatora, aho igihe ryariko ririyumvirwa imigambwe n'ivyo yaragishijwe inama, ariko ivyo twari twumvikanye vyose n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwese ke leta nta na kimwe bashizemwo, eka mbere baciye bashiramwo ingingo no kwitiza gahotoro na cane cane mu kuduza bimwe bita ingwati ku mukuru w'igihugu, aho zavuye ku miliyoni 30 zikaja ku miliyoni 100, ku bashinga amateka zikava ku 500 zikaja ku miliyoni 2, ku bakenguza amateka ikava ku 400 ikaja ku miliyoni 2, eka mbere mu nama hazorajambo za komine bari basanzwe atazobatanga urutonde rwose kazotanga ibihumbi 200, kandi ari ibikorwa umuntu ariko arakora adahembwa. Bimwe mu nsiguro batanze bavuze yuko bagomba yuko atabitoza bugufyina mu gifaransa bavyise des candidatures fantaisistes, bakibagira yuko umuntu ububasha n'ubushake gukora abene igihugu utava ku mafaranga umuntu atunze, kandi muri kino gihe igihugu kirangwamwo ibiturire, umuntu ashobora kuba afise amafaranga menshi kumba atavaye no mu nzira nziza. Iyi ngendo rero tukabona yuko ibuza abarundi kwitoza mwidegemvyo no guhitamwo abo bifuza yuko barongora. Ikindi giteye amakenga nishigwaho ry'imigwi ijeje amatora. N'ubwa mbere tubona umugwiseni ubaho ata muntu numwe ava mu migambwe itavuganwe n'uri ku butegetsi arimwo, kuko harimo umugambwe CNDD-FDD n'umugambwe adasigana iprona gusa, hamwe n'abandi bantu bigaragara yuko basanzwe acuditse n'umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo vyaje vyunyurwa n'iyi migwi y'amatora sepi, nivyo ko harimwo abantu benshi, ariko nawe nyene uyiravye uza gusanga igizwe n'umugambwe CNDD-FDD n'imigambwe hamwe n'amashirahamwe bicuditse n'uwo mugambwe. Mbere tukagira impungenge n'ingene ishengero katolika batari hamagaye bwabo naryo nyene rize gufasha gukurikirana ingene amatora ariko aragenda, n'amashirahamwe tuzi yuko asanzwe yigenga kandi afise uruhare runini mu vyerekeye iterambere ry'igihugu, bakaba batagonze kuyatumira. Dusubiye inyuma ku vyerekeye amatora, iri tegeko rigenga amatora harimwo izindi ngingo zikomeye ziteye ubwoba. Aha twovuga yuko ingingo y'amajana 239 irabuza abamenyesha makuru gushikiriza ivyavuye mu matora imbere yuko inzego zibijejwe ziyashikiriza. Ufatiye ku ngingo ya 72 y'igiteko twahorana, baravuga yuko ku matora yo rwego rw'igihugu, no kuvuga abashinga amateka mu kw'igihugu na referendum, ku rwego rw'ikomine abajeje amatora muri sesi bareganye ivyavuye mu matora bagatangaza ingene amatora yagenze muri komine, abajeje amatora mu masepindwa mu ntara bakeganya ivyavuye mu ntara bakerekana ingene amatora yagenze bakabitangaza, gutyo bikorera abamenyesha makuru nabo kwishikiriza ko vyashikirijwe n'inzego zibijejwe. Mwitegeko dufise uyu munsi ivyo vyose barabikuyemwo,
ni ukuvuga yuko amatora y'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu azotangazwa gusa na seni. ni ukuvuga yuko abenegihugu bazomenya ingene amatora yagenze, kumbure aba n'abandi bamaze kubona ko ibintu vyegeranye, babonye ibiharuro vy'amatora bija, kumbure abasizi bakeneye guhinyanyura bahejeje kubihinyanyura, abamenyesha makuru ntibashoboye kutwereka ivyabaye mu ikomine kanaka, ivyabaye mu ntara kanaka. Urumva yuko ivyo bintu vyose rero bice bidutera amakenga, tukavuga duti kumbure amatora y'ubu arashobora kutabamwo umuco, eka mbere tukaba dufise n'ubwoba yuko ashobora kuba mabi gusumba ayamaze gutegurwa yose kuva mu mwaka w'2005, hamwe ibintu vyobandanya uko biriko biragenda uyu munsi. Ibintu rero vyifasha uko mu gihe igice kitari gito c'abarundi bamaze gutakaza icizere kukuntu amatora ategurwa kuva mu mwaka w'2010, bitumwe nuko ayo matora kenshi yamategurwa kandi ntabe mu muco, aho usanga mbere rimwe na rimwe nk'abarorerezi b'amatora bava mu migambwe itari ku butegetsi batega ubwoba, bakigizwayo bakaja kure, ntibashobore gukurikirana neza amatora ingene ariko aragenda. Mbere bamwe ugasanga baranapfunzwe bivanye nuko ariko arasaba yuko ivy'amatora vyogenda neza. Ikintu gitera impungenge kandi abarundi nuko nk'imigambwe babona iboneka ko ishobora guhingwa n'umugambi uri ku butegetsi yamiburabuzwa, akenshi bigahera isambuwe. Ikindi kimaze kubatera ubwoba nuko iyo amatora yegereje usanga abanywanyi b'imigambwe itavuga nuko ubutegetsi kenshi baburabuzwa, bagatega ubwoba, ntibakore neza bidegemvya ibibazo vya politike. Kubw'ivyo vyose rero mu mugambwe Codebu turafise ubwoba yuko hamwe ibintu bibandanije uku muri aya matora twimirije, abarundi batari bake bashobora mbere no kutitabira amatora bavuga bati nta kindi tugiye gukora, kumbure ibizoyavamwo vyaramaze kumenyekana, nta guta umwanya. Rero mu mugambwe Codebu nubwo bimeze uko, turafise ivyo dusaba kugira ngo amatora azogende neza. Ubwa mbere dusaba abarundi kwibuka yuko amatora ari ikintu gikomeye cane mu buzima bw'igihugu, kuko uko igihugu kibaho n'ingene umurundi wese abaho biva n'ingene indongozi z'igihugu ziriko zirakora. Iyo rero mutatoye indongozi canke ngo mukurikirane yuko indongozi mwatoye arizo zemewe ko zatsinze amatora, muraheza mugatwagwa nabo mutatoye, mugatwagwa n'imigambi mutatoye. Kubw'ivyo dusaba abarundi yuko rero ahubwo bokwikazanura bagashira umwete n'inguvu mu gutegura amatora y'umwaka w'2025, na cane cane mu gukurikirana yuko ariko araba mu muco. Tugasaba yuko kandi abasanzwe badafise ivyangombwa nk'amakarata karangamuntu boyarondera kugira ngo bazoshobore kwitabira ibikorwa vyose bijanye n'amatora, kuva ku kwiyandikisha gushika ku gutora nyezina. Turanasaba kandi imboneza na cane cane incabwenge, abagwizatunga n'abandi bikorera ivyabo bamaze gutera imbere ko bafata iya mbere mu guhimiriza no kwitegura ayo matora, na cane cane mu gucungera yuko ayo matora atojamwo busuma. Ikindi dusaba umugwiseni, dusaba umugwiseni yuko wokwibuka yuko ufise uruhara ntangere muri kazoza k'igihugu mw'iritegurwa ry'amatora. Tukabusaba rero guhagararira ubwigenge uhabwa n'amategeko, ukirinda guhengamira ku mugambi uri ku butegetsi canke ku yindi migambwe, ariko ugakora mu muco, ntihagire akarenganyo ushiramwo mu vyerekeye gushiraho iyi migwi itegura amatora kuva amasesi gushika biro vy'itora, mbere ukazoheza ugatangaza neza ivyavuye mu matora. Ikindi dusaba umugwiseni nuko wokorohereza abazoba bagomba kwitoza mu nama jambo z'amakomine mu kubasaba amadosiye atavuna, kugira ngo abamaze gutorwa bemeje ko batowe abari bo bonyene bazokuzuza amadosiye yose asabwa, kuko twabonye yuko impapuro zisabwa zitoza ari nyinshi kandi zitazuzwa ibiciro, mu gihe abenegihugu basanzwe bafise amikoro make. Dusaba abajeje intwaro yuko muri kino kiringo
bokorohereza imigambwe yose co kimwe ku rubuga bakamenya yuko ifise uburenganzira bungana bwo gukora ibikorwa vya politike. Mbere ngaho tukaboneraho akaryo gusaba ubushikiranganji bujejwe no hagati mu gihugu gutegura vuba bwango inama ihuza abarongoye imigambwe, abatwara intara n'abatwara amakomine kugira duhanahane ivyiyumviro, twibukanye uburenganzira bw'umwe n'uwundi, gutyo vyorohe yuko imigambwe ikora yidegenza ku rubuga. Imigambwe nayo tukayisaba yuko yokora yubahana, na cane cane urwaruka rwo migambwe ntihagire abakoresha imvugo zijyanisha canke zica ivutu canke zigira abandi nk'ibikoko, ntihagire abaza kuragiza abandi mu gukora. Tukibuka yuko uko bigenda kose amatora arabaho hanyuma agahera, abarundi tukaba tubana dusangira akabisi n'agahiye, dusangira ibihe vyiza kumbure n'ibihe bibi. Murakoze.